Turabaramukije bakunzi b'insamirizi imbonesha kuri buntu y'ujuno n'ivyizigiro twizera ko mushikara mugira ibihe vyiza hose muherereye tubahani ikaze mu kiganiro ikoranye cyo kuri uno munsi. Mu kiganiro cy'uno munsi tuzakurabira hamwe ingaruka mbi zishobora gushikira umwana yabwiwe amajambo asesereza n'abavyeyi biwe. Amajambo asesereza kuyavuga bishobora kwitwa canke kubonekana ko ari bisanzwe, ariko ukuri nuko ayo majambo ashobora gusiga igikomere kitaboneka kuyabwiwe. Muri kino kiganiro rero tuzakurabira hamwe uburyo ayo majambo asinzikaza uyabwiwe n'uburyo abayavuga bakwiye kuyirinda. Muri kino kiganiro rero nagiriwe amahigwe iyo kuba ndi kumwe n'abatumire batatu. Ndahera ku mutumire wa mbere Ndayizeye Didier, ni umuhinga mu vy'inyifato y'abantu, psychologue clinicien muri migwi kinyamazuru, ariko kandi asanzwe arongoye ishiramwe Psychologue sans vacances mu ntara yagutse ya Butanyerera. Didier, tubaramutse tongera tubani ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Ego turabaramukije kandi turanabashimiye kutumwe mwaduhaye, murakoze cyane. Murakoze, ariko kandi twashoboye kuba turi kumwe na Bikorimana Second, umwigisha ndetse urashobora no kumwita tantini w'abanyeshuri ku ishure rya ETS Buye. Namwe Second tubaramutse tungira tubani ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Ego mwe murakoze cyane, nanjye ndabaramukije. Nuko ariko kandi ku rundi ruhande turi kumwe na Akineza Francine, asanzwe arongoye irero ry'imfuvyi Musamariya w'imbabazi Ibuye. Namwe tubaramutse tubani ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Natwe turabaramukije kandi mwakoze kudutumira. Nuko ikiganiro rero mwagitegura n'isambirizi imbonesha kure buntu kibagiye kuremeshwa na jewe Tuyisenge Willy Blonde mfadikanije n'abahagarariye ubuhinga bw'ivyuma. Nuko twinjira mu kiganiro nyezina cyo kuno munsi, nagomba mpere ku mutumire wanje wa mbere ari mu kuboko kw'ibubamfu, umuhinga mu vy'inyifato. Twashaka kumenya abariko baratwumviriza bashobora kuca bibaza iyo tuvuze amajambo asesereza twumvike. Amajambo asesereza ni kuvuga n'amajambo iyo uyabwiwe amukomeretsa ku mutima, akamusiga igikomere ku mutima. Amajambo twotanga karorero, amajambo y'icavutu, amajambo usanga harimo agakekezo, amajambo usanga harimo amwereka ko ataco amazi atazovamwo. Nayo majambo ashobora kubwiga umuntu kandi akavyakira nabi, amajambo amwirandisha kandi ko atacamariye ikibano. Nuko twovyakira. Ego Second, namwe kumbore mushobora kuba mubitahura umuntu yumvisije amajambo asesereza iyo kumviki. Ubwa mbere bwo amajambo asesereza n'amajambo umuntu ashobora kuvuga abwira uwundi muntu akamutuma indani mu mutima wiwe agira igikomere cyane, bigatuma no mu buzima abayemo bwa misi yose ashobora no gutakaza ivyizigiro by'ubuzima bwiwe bivanye n'ayo majambo asesereza aba yarabwiwe. Ego kumbure Francine nawe ngiranga rafise ico yo bivuga ko tuvuze amajambo asesereza muri rusangi twotahurike. Muri rusange je uko ndavyumva, amajambo asesereza ni jambo umuntu ashobora kubwira uwundi uribwiwe bigatuma ababara cyane mu mutima. Ijambo risesereza ritandukanye n'ijambo umuntu abwirwa akanezerwa mu mutima, ariko ijambo risesereza ni ijambo umuntu abwirwa akababara canke akagira igikomere n'umubabaro mu mutima wiwe. Uravuze yuko amajambo asesereza n'amajambo umuntu ashobora kubwirwa akamusigira igikomere akamubabaza muri rusange. Kumbure umuntu ashobora kuca yibaza mbe ayo majambo asesereza canke ababaza atuma ashobora gutuma umuntu agira igikomere ni nkayahe? Muhinga mu vy'inyifato ni nkayahe umuntu yofata ko ari amajambo nyabaki aba ari nkayahe? Murakoze cyane. Mu bisanzwe amajambo asesereza ni menshi. Hariho umuntu uzamva akubwiye akabwira nk'umwana dufate we ntacu uzovamo. Iryo jambo rero ni bicane kubera ko araza gutakaza ivyizere by'ubuzima bwiwe kuri kuramubwira ko atazovamo.
canke ukamutuma ikintu ugasanga ntikoze neza nko wavyipfuza kumwereka ingene vyari kugenda ukamubwira ngo ntaco vyari kuvamwo ntaco vyari kumara ndazi ko atavyo wari gushobora sinico nabiguhereye amajambo ashobora kuba mwene ayo canke ayandi majambo urabona nk'abavyeyi bashobora kuba bafise abana batandukanye ntibabafate kumwe ugasanga akubwiye ngo iyo ntuma ntora umwe mutoya wawe wewe ngo vyari gupfuma urumva wewe muri we uriko uratuma atakaza icizere ico bita mu gifaransa estime de soi ugasanga nta cizere yacifitiye wenyene birashobora kuba nk'ivyo n'ayandi majambo atandukanye yego sekunde hari akarorero notanga bashobora no kubwira umuntu ati wakijuju urumva yuko umuntu umenga nta bwenge afise hanini iyo umuntu abasuzugwe n'akarangamutima kiwe ku buryo n'Imana yagize ntiyamuremye ego aho se biratuma umwana atumva amerewe neza cyane kubera avuze yuko atabwenge agize afise aca yibwira ko nyine ataca amaze atandukanye n'abandi nuko basanzwe bameze ego nuko abandi barasanzwe bameze ego Francine namwe sinzi ko hari amajambo asesereza amase kuba mwumva abavyeyi babwira abana babo iyo bari nkaya nk'igihe umwana akosheje canke agakora ikintu kitabanezereye kaza wumva nk'umuvyeyi yabwiye umwana wiwe ngo wagipfuwe igipfu umwana uri muri we arumva ko ari ijambo riremereye umuvyeyi hari igihe anabimubwira yumva amengo ni ijambo risanzwe kubera ashavuye akisanga yamubwiye umwana ngo wagipfuwe iryo jambo umwana rigendana mu mutima muga agatangura kugiga ko timbe igipfu hajya n'igiki agasanga igipfu ni ikintu capfuye nyene imbere y'umuvyeyi agatangura kubona ko ataca amaze imbere ya mama canke imbere ya papa ndi igipfu narapfuye ntaco ndabamariye umuvyeyi hari n'igihe ashobora no kuvyibagira ko iryo jambo yaribwiye umwana mugo uwo mwana iryo jambo rikazomubabaza igihe n'igihe rikamukomeretsa rikamubabariza umutima akabigendana kabandanya yiyumva ko vy'ukuri ata kintu kizima ushobora kuzana mu kibano kuko ari gipfu yego ariko kandi tukiri ngaho nyine ku bwawe wibaza ko ari kubera iki abavyeyi bamwe babwira amajambo asesereza abana baba batitaye ku ngaruka mbi zishobora kubashikira ku bwanje nibaza ko ari kudatahura kuko yaba batahura ingaruka z'ayo majambo ntibaba bayakoresha hari igihe bakoreshwa n'agashavu bagasanga babwiye ijambo umwana ngo wakijujuwe kandi afise ubwenge ari uko yihenze canke bakamubwira ngo wagipfuwe kubera bashavuye canke umwana bakoshereje mugabo bitewe no kutamenya kuko iyo abikijuju nabo ubwabo ntibari kunezerwa kuko ibijuju birahari hari abana b'ibijuju usanga badakwije ubwenge ugasanga ariko ubagereranije n'umwana wavyaye ngo wakijujuwe canke ngo wagipfuwe kandi ari muzima kandi apfuye batonezerwa ngo ugasanga bamubwiye ngo wagipfuwe rero nibaza yuko babiterwa no kutamenya no kudatahura n'ingaruka zavyo bigatuma bakoresha amajambo kandi ari mabi umuhinga mu vy'inyifato namwe mushobora kuba muvyumva kumwe ni kubera iki abavyeyi bakunze kuba bakoresha amajambo asesereza abana babo batitaye ku ngaruka mbi zishobora gushikira abana babo nk'uko mugenda bivuze birava kudatahura no kutamenya ibyo barimo ariko ngerageje kumwunganira naganira ko ikindi kintu kimwe hajya kugira umuvyeyi wacu ibintu byinshi nawe ashobora kuba yaseserejwe mu bwana bwiwe imbere yuko ashika kuba umuvyeyi nawe rero bivanye n'ingene yakuze mu bwana bwiwe yagiye arahura n'ibibazo aho n'ibibazo rero yagira gukura kwa kugwiwe agera kugubaka afise ibibazo mu mutwe amaze kuba afise ivyo bibazo rero ni vya bindi bavuga ngo urupfu n'impfane birajana ugasanga reka bita ku wundi muntu na wa mwana akagwa mu mporero kubera iki uyu muvyeyi yagiye kugira ibibazo n'abakiri umwana bivanye n'abavyeyi bamureze rero muri bijya bibazo bagenda baragira bakiri bato b'abavyeyi nabo birabafata bimaze kubafata rero ni handi wa mwana acagwa mu mporero ugasanga aya majambo yakoreshejwe kuko nawe byaramushikiye akiri muto ariko kandi duca no ku bavyeyi ugasanga abavyeyi mu ngo baragwana n'uwundi azogwana niyashikayo ugasanga
umuvyeyi n'uyu bariko baragwana canke bariko baratukana kubera ko uwo mwana yabibonye akiri muto abifata nk'akarorero. Niyo mpamvu rero ibi bishobora kuva ku ivyo nkuko mugenzi wanje bavuga kutamenya kutamenya ivyo barimwo ugasanga nawe yasesejwe ku mutima ugasanga ivyo arimwo ubu navyo ico bimufata. Ariko kandi uravuze yuko bishobora kuba biva ku buzima abavyeyi bashobora kuba baraciyemwo kumbore ushobora kuba hari ibibazo baciyemwo nabo barahugiye barahura n'abantu bakomeretsa. None iki kirakwiye kuba koko icitwazo cyo kurera uko abavyeyi bamwe basanzwe babikora byo gusesereza abiwawe ngo nuko nawe ari bwo buzima waciyemo. Ibi rero no bisigura mu mvo zibiri. Imvo ya mbere ni kwa kuri mwiza kuti kutamenya iyo ntico bicitwazo. Yego. Kuko hariho abaciyemwe ivyo bibazo kandi batifashe uko bamaze kuba abavyeyi. Ni kuvuga barose ico bita suivi bakabarose ingene bakurikiranwa neza. Iyo bageze mu bwo buvyeyi bakavuga bakaronka abana n'abandi bakubaka imiryango abo nta kibazo bagira. Ubwo rero umuntu yabiciyemo atigeze aronka impanuro atigeze aronka umuntu avuga ati uritwara ku nawe abo usanga babigumyemo. Ariko iyo barose ikurikiranwa usanga nabo imiryango yabo yakunze. Simpaka ngo uwaseserejwe nawe azosesereza abandi. Oya biravana n'ubuzima yagiye aracamwo nawe yagiye arakurira ugasanga bibaye umwanya mutoya abandi umwanya munini ababiciyemo ugasanga baronse abakurikirana bakabakuramwo bakaza kwinjira mu bwa buzima bameze neza. Ico nico bicitwazo ubwo biravana naho umwe wese yagiye araca. Kivyo ducamwo nivyo tuba turimwo usanga ubuzima byagufasha neza cyane. Tukengurukira Madame Segonde namwe niko mubibona nivyo koko kubera ko abavyeyi bamwe babwira amajambo abana babo basesereza batitaye ku ngaruka zishobora gushikira abana babo. Nkuko bagenzi banje bahejeje kubivuga naje sinje kure yabo benshi babikora kutamenya cyo gasanga bivanye nuko mubona ibihe turimo cyane cyane izi nzoga zikazekaze zimwe arukore nyinshi cyane n'umuvyo urashobora gusanga yagize nte yaje yaborewe ugasanga arakoresheje mu majambo yo gusesereza umwana hama bigatuma bivanye nuko yanyoye urumva ni kumbe kutamenya ugasanga yakoze iryo jambo wa mwana mugaye yaryakiriye we yaryumvise ntaze gufata yuko ngo yabivuze ngo nuko yaborewe wavuga ati yabivuze nyene bivuye hehe ku mutima. Ego nico cyose ndabona yuko ari n'ingaruka cyane uko umuntu iyo yashoye nko kunywa karenza biratuma usanga adashobora gufata neza amajambo yashoye kugira ante yashoye kuvuga. Ego kumbore ngira ngo ico turaza kukigaruka ko kuko ico numva kiri mu vyo babituma abavyeyi bamwe bakoresha amajambo kandi bitari ngombwa. Ariko cangaruka ku muhinga mu vy'inyifato abana bagira ikibazo nyabaki iyo babwiwe amajambo basesereza. Abana iyo babwiwe amajambo asesereza ni kibazo gikomeye kuko mwakwe ijambo ryiza rivuga ngo gusesereza. Yego. Hariho n'ibindi bavuga ngo bibazo sesereza mutima. Ni kuvuga ivyo bibazo byafatanye n'ivyo bihe bagiye baracamwo. Icambere no vuga umwana arashobora kubirwa ku ishuri. Ico ni cambere kubera ko ibintu byose abwirwa nkuko bwendanje wagipfuwe ntacu uzovamwo nta bwenge ugira. Ni kuvuga uwo kwishura agezeyo kibazo cambere no vuga ashobora kuyoberwa. Kubera iki uriya mwigisha asanzeyo nawe ni muvyeyi mu bandi umugabo arashobora kufata ko kurya afashwe muhira nabi n'uriya ashobora kuvuga ati nk'ubu nokiriza bosha bankubita barangwe batasha zovamo na karorero. Ikindi ca kabiri arashobora kuzogira kazoza kadashemeye umva tanguye agira ibibazo byo kwishuri akaba ariko arayoberwa cyane kandi atabwenge yarabuze ko amajambo yabwiyiwe nakaza karashobora kundonekara. Hame kindi mu kibano arashobora kuba atayaga neza n'abandi ugasanga ariko aratera inkuru muzobona abana benshi badakina nk'uyu mwigisha ngira nawe yaza kwitubwira neza. Yego. Abana bashobora kuba ufise abana 20 mu ishuri ugasanga bari bagumye bishiye mu ishuri imereye akaguma
we kutagiye gukina kucito ngo ntibindimo yego yandi uzusanga bavuga ngo ujya mwana ngo yarashishwe ujya mwana ngo ari calm ngo sivyo abafise ibibazo vyiwe wowe urezwe neza muhira ntimuheza ngo mufate ibintu kumwe iyo mugeze mu kibano none mu kibano ivyo birakunda kubaho hama ikindi no nkiri muri kazoza nyene ni wa wundi ushobora kugera mu bihe byo nko kuja kubaka ugasanga ya majambo ariko arabwirwa n'aborondera ngo bubakane ntibikunda kubera ko ivyo muri ko murayaga ntimushobora guhuza nyimba yabonye yabwibiwe arashobora kugira ubwoba ko nawe uri kuramurondera uzoshobora kumubwira ibintu byo kumwirandisha gusa byo amajambo y'agakekezo izo ni ingaruka zishobora kumushikira naganda hakarora hano nagiye gutanga icigwa mu minsi iheze umwana ugasanga ariko ibintu byose yabikoze neza biratonze akaca adepoza ibintu yakoreye ko nka bruyo kugira bavyita agatahana kwa rupapuro yakora ko neza yari yakoreye ko yari yatanze ko inyishu inyishuzo nyazo zitonze ku murongo agatahana ubwo hanyuma akaca asigaza bya bintu bidatonze nkuko byari bitonze ukaca usanga rero nibibazo yatewe akiva muhira dufata akarorero canke y'amajambo yabwirwa ugasanga ibyo yagumye yiyumvira cyane imyitwarariko gushika yaho no mu ishuri ibintu yarabize mugabo byanyitse kumbure ngira ngo ko batariko baratahura neza turumva iyo umwana yabwiye amajambo asesereza ingaruka ni nyinshi bivaye nizo mweje gusigura ariko muri rusange gushika yaho nk'umunyeshuri ashobora gukora ikibazo agafita urukaratasi yanditse ko inyishuzo n'urundi yakoreye ko nka bruyo mugaba hagera kuza gutanga impapuro bahejeje ikibazo agatanga urupapuro atari guyanditse ko inyishu urumva ko yagize ikibazo gikomeye kumbure mwege nk'abahinga mu by'inyifato umwana neza na neza bagize ikibazo nyabaki umwana urumva bwa mbere hoho abafise umwitwariko urenze urugero cyo no kwita stress mu rw'ifarasi abayagize umwitwarariko urenze urugero bigatuma ibikorwa biza gukurikira abikora uko bitari bitegetswe yego bari umwitwarariko urenze urugero bitewe n'ibyo yaje avuyemo cyo kibazo nyamukuru aba yagize ku buryo yashika n'imbere y'abantu ugasanga n'ibyo yarazi biranyitse kandi yari umunyeshuri ubona ko ashobora kuba aciye ubwenge niyo mpamvu ashobora no kusanga iki gicara abo wa mbere cyo ca kabiri akaba uwa 20 akazaza kuri tuba muce canyuma je kuba uwa gatatu karaba ivyo bintu ingene ubigereranya ukabona ko harimo ikintu kitameze neza bivuye kuri nka ca gice yafatwa mu nabi yaciye agenda kuba mu binyuma ariko nyimba yagarutse wa mu byo yisubiye ko nyimba wamuhanuye bwego gasubira kugira yego muravuze yuko abayagize ikibazo keshi so kugira umwitwarariko urenze ugatuma yica n'ivyo yokijije kumbure sako namwe mwibaza ko ingaruka mbi zishobora kushikira umwana abwiwe amajambo asesereza ko zibari nk'izahe kuko ndazi ingone zigenda zishobora kuba nyinshi ingaruka ubwa mbere nubona bwiwe umwana abwiwe amajambo asesereza keshi urasanga yikomera cyane ashobora kujya hamwe n'abandi ngo aganire yumva amerewe neza akumumenga guma yitaho kwiyumvira ko amajambo yaragize nte aba yarabwiwe ikindi naco nkuko mugenzanje ahejeje kubivuga yatumenyeje yuko umwana ku ishuri hari gusanga nyene atakaza n'ivyizigiro uri kuraraba iyo uri kurigisha ukabona umenga ariko aragukurikira mugahagera kumubaza ikibazo ukamubaza nico mwariko muriga ntashobora no gusigurira kandi yagumya gukurikira neza uri kuraba ko yariko aragukurikirana ivyo byose biratuma umuntu ashobora kubona yuko umwana hariho ikibazo yagize kanaka nkaje kwishuri ndiko ndabaraba neza y'umwana yagize ikibazo ndashobora no kumurabira mu gihe yakoze nk'ikibazo nkabona ibyo yishuye nkaraba neza nkabona ati umuntu hari ikibazo afise umuryango umuntu ashobora no kumwegera mubaze gato gasanga majambo afise arateye ubwoba gose cyane ego ico cyose rero ingaruka zituma ubwambere ho yikumira ugasanga no mu muryango yama ibikorwa byo byose ari nyuma
y'abandi kubera ko yamajambo yagizene yabwiwe asesereza ego kumbure ngira ngo Francine arafise ico yo bivuga ko umwana yaseserejwe ingaruka nizaye ku mwana yaseserejwe ingaruka ziba nyinshi nkajewe nkorera mu kigo cyakira abana b'imfuvyi abana b'imfuvyi n'abana bakunda guhura n'ibibazo bitandukanye iyo babuze abavyeyi ugasanga hariho abababwira amajambo bababaza ugasanga hariho abababwira ko nyina yapfuye bamaze guca ubwenge abo bana iyo tubakiriye baratugora kuko usanga ari umwana bigoye kunezereza ujya mwana abuze mama wiwe akiri muto usanga ari umwana yoroshe gushyira ku rutonde kamunezereza umuhana imbomba agatwenga canke akagutambira canke akakuririmbira mugo ujya mwana aje amaze guca ubwenge ashobora gutahura umuntu amubwiye nabi canke ashobora gutahura ikintu kimubabaje hari umwana ushobora kwakira ugasanga kugira umukorera ikintu kimunezereza bica kure yego kaje nkaje hari umwana twari twigeze kwakira hajya anya mukamuha agahuzu keza ukamubwira ati twenga rero urabona ndaguhaye agahuzu keza ahubwo hagutwenga agaca yigusubiza ukabona ko ari umwana afite ikintu mu mutima cyamubabaje rero izo byose njamona ko bishobora kuva ku ngaruka ku muntu aba yaraseserejwe n'ubuzima aba yarabayemwo canke amajambo aba yarabwiwe dufate nk'abana tureze baja ku ishure hari igihe tubarera hajya tutazi ko abana bazi yuko ba mama babo bapfuye nk'akarorero umwana agakura akaja ku ishure ugasanga hajya kwa baja nko kwishura abandi bana bigana ugasanga baramubwiye ati nyoko yarapfuye we uri imfuvyi noneho we ntana nyoko ufise nka kujya abana baba ariko baracokozanya ku ishure noneho hajya uba siwanya umwana agataha akagumana iminsi ashavuye atanezerwa wamubaza akakwinumira muga mu nyuma wamwicarika ahantu kugira umubaza ikibazo afise ntejo bundi hariho nabajije aguma ashavuye acambaza ngo none ngo hajya ngo mama wanje yari yitwa ngo iki ndamubaza ati kubera iki umbajije ngo mama wanje yari yitwa ngo iki kubera yapfuye ninde yabikubariye cambwira ko yabibwiwe n'abandi bana kumva gusa ko nyina yapfuye ku rugero rwiwe yabyaramugoye kwakira bituma guma yigunze ashavuye atakimunezera rero izo zose ziba ari mu ngaruka kuko umwana umaze kumva ngo mama we yarapfuye kumbe yarazi ko umureza ari we mama wiwe byamuviriyemo ingaruka yo kubabara no gukomereka mu mutima kuko yumvise ikintu gishasha muri watarazi rero urumva ko cyamubereye igikomere kimubera ijambo rimubabaje gituma mu mutima atakimunezera ariko utanezerwa no kwigunga nkuko abandi babivuze ni ingaruka z'ijambo riba ryasesereje umuntu yego kumure murakoze cyane ingaruka ku muhinga mu by'inyifato iyo umwana yabwiwe amajambo asesereza ingaruka zishobora kumushikira bibonekana kibibwiwe canke biboneka amaze gukura iyo umuntu yaseserejwe ingaruka mbi zimushikira ryari murakoze iyo umwana yabwiwe amajambo asesereza umutima bishobora kuba ku mvo zibiri imvo ya mbere bwa mbere ho no kuvuga twebwe ko abantu twubatse nitwakira ibintu kumwe hariho abantu rero ushobora gusanga yabibwiwe bikaca bimufataho nyine akagira ikibazo akatangura kwigumura caka nkuko mugenzanje yabivuze ugasanga arigunga cane bikamufatira ngaho uwo n'umugwi w'abantu bakeya bishobora gushikira yego ariko hariho n'abandi bantu bafite ukwihangana akabikenyererako akabigendana akabibwirwa akanuma bikazoza kumushikira inyuma y'igihe ariko arakura ibyo nabyo birashoboka akagira ibibazo mugabo ukibaza ngo yafashwe n'ibiki kumbe ibibazo yabigize kuva akiri umwana nibyo nabyo birabaho yego okay hama ikibazo gikurikirana nagomba kugaruka kuri seconde mbe ingaruka zishikira umwana yabwiwe amajambo asesereza zirashobora guhungabanya ikibano
umwana yaseserejwe mwagiye mukoresha amajambo ngo yashishwe canke ntumbaze ya ibyo bintu byashikiye uwo mwana, izo ngaruka mbi zashikiye uwo mwana zirashobora guhungabanya ikibano gute? ubwa mbere bwo zirashobora guhungabanya ikibano. Hari igihe umwana amaze kwikumira usanga avuye no mu muryango akaja kuba hehe mwibarabara bivanywe n'amajambo yabwirwa bigatuma ava mu muryango. N'ico gihe iyo amaze kuva mu muryango usanga aciye aba umwana w'ikirara cyo mwibarabara, ugasanga n'ubusuma buciye bugirante buciye buziramo, atanguye kwiga ibintu byo kwiba bivanye kwa amajambo yagize ntiyabwiwe kuko yatumye amukumira akava mu muryango. Ego iyo ndabona yuko ari ingaruka ya mbere. Ikindi nacyo arashobora no kunywa ibiyayura mutwe kuko ntazonza kwiba atihaye akantu kamutuma akora ico kintu, kubera iki yahuriyeho n'abandi bana nabo nyene baciye bamugisha kunywa ibyo atarasanzwe agize amenyereye. Iyo yose je ndabona ari ingaruka. Ikindi nacyo biratuma caja no mu ngeso mbi, bituma yuko no mu kibano hacagira ntacyashikira, na cyane cyane nk'iyo yanyoye nk'ibiyayura mutwe usanga keshi yagiye mu bintu by'ubusuma, guhungabanya umutekano mu kibano kw'abakwiba canke n'ibindi no gusinda mbere bikajamo. Kumbure Francine, ikico nawe kivuga ko iki umwana yaseserejwe ashobora kuba intambamyi gute mu kibano? Umwana yaseserejwe arashobora kuba intambamyi mu kibano kuko mu kibano tumenyereye abana bo mu kibano baregerana bagakina inkino z'abana nyene. Yego. Ugasanga mugabo umwana yamaze guseserezwa nk'uko ubundi yabivuze canke yase yashishwe aca kina nk'uwashishwe nyene. Yego. Ugasanga ni wa wundi akina avunana, ni wa wundi abandi baza ngo bariko barakina bakundanye, wowe bavuga ati ahubwo nsiga ndakuvunye. Aho rero mu gihe avunye umwana w'umubanyi intambamye ziba zije canke sinkurikizi mu kibano kuko yaba yaje gukina afise umutima mwiza atababaye atashishwe, bari gukina banezerewe bose bana bagataha mu muryango urukino rugahera ari bazima canke bose banezerewe. Ariko iyo ukinye n'uwashishwe canke yaseserejwe aca kina nabo ugasanga abana bahagiriye ingorane bo mu kibano. Uwovuga yuko umwana yaseserejwe mu kibano yabwiye amajambo asesereza, uwovuga yuko ashobora ageze mu bigire byo kubaka ko ashobora kugira urugo rwiza yoba yihenze? Arashobora kugira urugo rwiza mu gihe atomboje uwo bubakana amufasha mu ngorane yagize. Muga hari igihe ashobora kubakana n'utamutahura, ugasanga bubakanye n'umuntu yahuye n'ikigeragezo canke se yaseserejwe mu buto bwiwe, ugasanga n'umuntu yakuze atavuga ataganira kubw'ibikomere yifitiye mu mutima. Ugasanga yubakana n'umuntu atamutahura, ahubwo abonye umuntu dufate nk'umugabo yashishwe yashavuye ntamwegere ngo amubaze amujyane buke buke kubera ikomeze uku, kubera iki utaganira, kubera iki utanezerwa, ahubwo ugasanga we wamwongerereje ibikomere, ugasanga mwongerereje umubabaro. Aho rero urwo ntigoba rwiza ahubwo ruca rusambuka. Ariko agize chance akadonka umugabo canke umugore, kuko n'abagore barashobora gukurana ibikomere bivanye n'ivyo bahuye navyo. Umwe muri bo rero yarahuye n'ico kibazo mugagatomboza umufasha canke umutware ashobora kumufasha muri ubwo buzima, aratinda akabusohokamo, kamuganiriza kenshi canke se akanamutahura. Wa wundi aratinda akiyumva akavuga ati nubwo mu buto bwanje nahuye n'umuntu asesereza amajambo ambabaza, amajambo ankomeretsa, tubure ndahuye n'umuntu ashobora kumvura bya bikomere nahuye navyo mu buto bwanje. Gucyo riya tomboje umuntu amufasha muri ivyo bihe yabayemwo, urugo rurabagwiza rugahinduka, kuko atahora twenga kuko arose umutwengesha, atahora nezerwa aranezerwa ko arose umunezereza, mu gihe wa wundi bubakanya vyitwayemwe neza akanamutahura. Bivuze yuko iyo umuntu bishitse yakubakana n'uwagize ikibazo cyo guseserezwa, mugenzi we warafise uruhara rudasanzwe mu kumufasha kugaruka ku rutonde. Yango hiyo turaza kwashikura za kubidusigurira mu buryo bwimbitse. Ndagaruka ku muhinga mu vyenyifato, iyo umuvyeyi ariko arabwira amajambo asesereza umwana wiwe
abazi ko ari karamuhanura canke abazi ko ari karamubwira gukora ivyo uwo mwana abwirizwa gukora. Mu yandi majambo abazi yuko ari karamurera neza ariko atazi ku rundi ruhande ko ariko aramwonona. Umuntu aca yibaza none ayo majambo koko umwana ari karayabwirwa birashobora gutuma koko umwana aja ku rutonde abikora neza nk'uko ababyeyi bashobora kuba babimwitezeko, kubera ko amajambo asesereza yabwiwe arashobora gutuma umwana ahinduka akakora nk'uko ababyeyi babyifuza. Amajambo asesereza kurya ababyeyi bayababwira bibaza ko ariko barabarira neza canke bashike ku murongo ntibituma abana bikora nk'uko babyifuza. Kuko nk'uko segonda yavuze ngaho impande yanje ayo majambo ahubwo aratuma abana bahinduka. Naho usanga havuye babana baja mwibarabara kuko amashamo twacimo atandukanye yaba no mwibarabara iyo ugiye kubegera ukababaza baja kumwibarabara bivuye ku mvo nyinshi. Hari bafashwe nabi muhira muri mugu wa mbere, hari mugu wa kabiri wabana b'ibigaba kwabo nyene ugasanga bijanyeyo n'abandi baba impfuvyi muri mugu wa gatatu baba no mwibarabara. Rero ayo majambo abavyeyi babwira bibaza ko bagira barere baje ku rutonde bakore nkuko bavyipfuza, ayo majambo asesereza ntaco yofasha mu vyimviro by'abavyeyi kubera ko yabwiwe amajambo mwe nayo ni handi usanga afasha iyo nzira yo kuja mwibarabara kugira abe umuntu yigenga. Niko no vyita wewe abavyise ko giye kwigenga nta umuraba nta ugira ante amaze rero kuja kwigenga mbwo si kwigenga mu buryo butomoye ni handi usanga gene mu biyayura mutwe. Ibiyayura mutwe ugasanga rero yagene mu bindi haraburo bwishi haracenga n'indwi zitarenga zibiri mwumvise umuntu yishe mutoya wiwe ahingozi ugasanga byagenze uko. Kandi amakuru ahari urashobora gusanga yaciyemo ibyo bibazo hano ugasanga afise ibiyayura mutwe yari yafashe ibintu bya gutyo. Rero ugasanga yabigize ibintu nk'ibyo ugasanga umuntu yishe mwene wabo ni icakwazo babaza kare cerekeye mu kibano ugasanga rero haciye hapfungwa abanaka abandi bivuye kwa ya majambo umwana yabwiwe yibaza ngo reka arashirwa ku murongo ko umuvyeyi yabifashe kutariko. Ego kumure seconde namwe umwana ariko arabwirwa amajambo asesereza n'umuvyeyi wiwe koriki n'ibitutsi vyinshi koko birashobora gutuma umwana yirimbura akabikora neza. Je nuvuga yuko abewe kubwiwe arashobora no kubikora mugabo akabona yuko abikora neza mugabo hani yabari nko kwikurayo kugira ngo avuga ati reka nkora ivyo bariko baragira bariko barambwira. Mugabo mu kubikora abikora yumva atagizene atanunukiwe atanezerewe avuga ati reka no musi ndabe yuko ryogira ryorenga kubera ko ntabikoze barashobora no kumpana. Ego je numva yuko nk'amajambo asesereze iyo bariko arabwira abana keshi ntitwoza turayakoresha mu cyo novuga mu cyamake ntakwiye gukoreshwa ariko turakwiye kurondera kumwe twoshobora kugirane n'igihe umwana umuntu bareka muhimiriza nkuko rigikorwa ntakoresha amajambo atuma agirane asesererwa mu mutima ko twabonye yuko umwana naho twari kumwe Didier yabivuze neza umuntu ashobora kutabigaragaza ubwo nyene mugabo kazobigikomera umwana azogirane azoshishikara azogenda nibihe akurikirana. Hagiye akarorero no gatanga kuri musazanye no gakona kuvuga ati barakunda kumbwira ngo ntaco nzovamo akuna karono tanga uko nanje narumvise kumenga yagize iki igikomere bituma umenga ntiyisante neza mu bandi bana bavukana kubera ikibimvire kumbwira ijambo ntaco nzovamo. Urumva ni ikintu kiba giteye ubwoba. Urumva hari umuntu abakiko ariko arayivuga mugabo umenga nibisanzwe mugabo yarakize yarakugumanye mu mutima yagumye agakurana mugabo umuntu iyo cyage turaza kukibora ndibaza iyo umuntu yamwegera ukamuganiriza neza urasanga inyinshi ishoboye kuboneka bigatuma umwana asubira kugirane kwisanga neza mu hiyo turazangira ngo turaza gasanga meze neza hiyo turaza kuashika ariko uravuze ikintu gikomeye cyane yuko umwana kubwirwa amajambo asesereza atarico gishobora kuba umuti wo guhinduka ko cyane ugushobora kwirimbura kuko keshi ni wubahutse kubikora cyo usanga ariko akora ibintu kukwikurayo tuvuze kukwikurayo birumvikana yuko
ibintu arabikora mugabo ntabikora ku rugero byategerezwa gukorwamo. Urumva n'ubundi aba ari kibazo. Hama kandi uradusangije n'akarorero kuwashikiwe n'icyo kibazo. Ngira ngo nsubire kwa Francine, wewe asanzwe abana n'abana, hari yasinzi ko ushobora kudusangiza akarorero k'umwana ashikiwe n'ikibazo cyo guseserezwa n'amajambo ashobora kuba yarabwiwe, nk'akarorero ku mwana ushobora kuba umaze kubona yashikiwe n'icyo kibazo. Mu bijyanye n'umwana yamaze guseserezwa akarorero, mu bijyanye n'aho nkorera ni burya burorero natanze, ariko no mu kibano urashobora kubona umwana yahuye n'inkurikizi zo guseserezwa cyangwa yahuye n'icyo kibazo. Nko mu kibano je ndibuka umuvyeyi yarafise umwana, urabona abana bobo baragoye kurera, kubarera bisaba ubwenge, bisaba ubwitonzi, mbere bigasaba no gusenga kuko nibyo bihe tugezemo. Rero hari umuvyeyi yarafise umwana yadukana ingeso yo kwambara impuzu atamuguriye, yamugurira ndende agasanga yambaye tugufi, ari umwana w'umukobwa agasanga yambaye ipataro zimwe zitoboye ku mataka atazi iyo yazikuye, canke agataha ijoro. Rero umuvyeyi biramugora kwakira, agakoresha amajambo aremereye yibaza basi ngo umwana nihaca bivamo. Ntacyo byafashije, ahubwo umwana yahisemo gutarahunga. Yahisemo gutarahunga, umuvyeyi nawe biramugora kwakira. Ahubwo sinzi umuntu yahanuje aramubwira ati je umwana wanje yaramaze iminsi imeze uko, nkakubita nkanura bikanka, none rero ubuhoho vyanse burundu sinzi iyo yagiye. Basha umuvyeyi yababaye gusumba, tangura kwiyumvira ati iyo ndabitwara bukebuke nkamuhanura bukebuke, ngira umwana basi yari kwigarura atarinze guturugo. Rero umuvyeyi amaze kumuronka nyuma umwana agarutse mu rugo, byaramworoheye, aratahura ati bwa bundi gukoresha ya majambo aremereye yo kumutuka, kumubwira ko atacava mu rya jambo abavyeyi benshi bakunda gukoresha, sibyo nari gukoresha kuko nta nyishu nziza byampaye canke se intumbero nari nzi ko ngomba bizovamwe siyo byafashe. Rero mu nyuma ariko ahinduye umukenyuro, kamubwira ati mwana wanje ndagukunda, reka kwambara nabi, reka uzogira ingorane, niwaguma uzogira inkurikizi zimeze uku, uzotwara inda, ikinyendaro bizokugora kurera, niwige mwana wanje turi ngaha turi abavyeyi bawe. Tangura gukoresha amajambo yoroheje ya kivyeyi. Mwana yaciye aja ku rutonde, ariko igihe akoresha amajambo aremereye ntacyo byatanze. Nuko twibutse abariko baradukurikirana yuko turi mu kiganiro ikoranye uyu munsi tukaba turiko turabira hamwe ingaruka mbi zishobora gushikira umwana yabwiwe amajambo asesereza n'abavyeyi biwe, n'uburyo abavyeyi boshobora kwirinda benayo majambo. Kumbure tugaruka kwa segonde, mbe kwishure iwanyu abana bafise ikibazo cyo guseserezwa buba bahari, buba bitwara gute ugereranije n'abandi? Ubwa mbere bwo kugira ngo mubone, usanga misi yose yikumira, icyo nagombye kuvuga ubwa mbere, arikumira ntagomba kujya hamwe n'abandi. Usanga afise umubabaro cyane, ugasanga arihibuye gose, ivyo byose birashobora kukwereka yuko uwo mwana bafise ikibazo kanaka. Ego ari shirakure, usanga dakina n'abandi. Ego ari kumira, iyo hageze nko muri pose kumudija ivuga ntashobora kugenda muri pose, usanga aguma yicariye, akaguma yiyumvira. Iyo hageze nko kwigira hamwe muri groupe iwiwe nta kintu cyo kwigira hamwe n'abandi urumva kiba kimurimo, bivaye ni nawo majambo afise. Kesho usanga yitwarika kwa majambo, akyumvira ati mbe undi bwogo niyo nava ngaha ku ishuri biza kugenda gute. Rero nico cyose kirerekana yuko umwana abafise ikibazo kana. Kumbure ngira ngo kandi n'umwimbo wiwe ntushobora kuba mwiza. Oya n'umwimbo nyene usanga utameze neza,
kuko usanga nyine nubwo ubona ariko aragukurikira burya sibyo barimo neza na neza cyane sibyo barimo ariko bayumvira ati mbe n'ubundi mpavashikira no kumahiri bankubita muhira ugasanga nyine no kwishura umwimbu sikirenga cyane ugasanga nuko kipa nkikibanza cyanyuma usanga mwisi yose ni wari wanyuma kimva ati none kanaka kubera iki yamaronka ya manota kandi menga mwishura agiranye aragukurikira ego cyane ego turumva yuko bibazo bihari kandi ari bibazo bikomeye cyane kumbure bakiri kwishure hiyo nyene kwishure mwamaze kubona umunyeshuri kanaka cyangwa umunyeshuri kanaka arafise ikibazo mwebwe nk'abarezi muraheza mugafata igingo nyabaki mu ntumbero yo kubasubiza mukagerageza kubasubiza ku murongo hari igikorwa kirahari cyane bwa mbere bwo maze kubona ko uwo mwana yoba afise nk'ikibazo kanaka nuko njeje ubutantine ku ishuri sanze ufise naho mba nkurira ashobora kubaganiriza ndahamagara wenyine afise icyo kibazo nkamubaza ati mbe bimeze gute ko ku ishuri mbona umenga nimeze neza amanota uronka atameze neza bimeze gute kugira ngo umuntu amuganirize yumve ikibazo nyezina afise ego mu gihe amaze kumbarira ikibazo afise ndashobora kumuganiriza nkamwereka kumwe twashobora gutorera iki inyishu ico kibazo afise ego kumbore reka ngaruke kwa Francine niwe akunze kuba ari kumwe n'abana keshi nangira ngo nawe nyine haherereye abana bashobora kuba barashikiwe n'ico kibazo bashobora kuba bahari muraheza mukabafasha gute mu kubasubiza ku murongo notanga akarorero ko umwana umwe twari turacamureze narimvuze ngo twari tureze n'ubu turacamureze uwo mwana avoka igatsinda uwo mwana mama wiwe agwaye mu mutwe rero mama we yamutemberanye igihe kirekire amuhetse kandi agwaye mu mutwe mugabiza gushika umwana baraza baramusabira irerero mama wiwe no baracahari aracafise iyo ngwara yo mu mutwe nyene ahantu bita mu Buhanda rero umwana bamuduhaye arakura ubu ari mu myaka 7 ariko uwo mwana sindigera ariko nyuma vyaraje nza kubona umwana ntakina nza kubona umwana ntavuga aho yicaye akanuma aho yicaye akicara kwa wenyene ndavuga ati uko biri kose uyu mwana yoba afise ikibazo uyu mwana adashaka gukina n'abandi adashaka kuganira n'abandi ubwiwe aricara ahantu nko mu cyumba ugasanga harugaye atavuga maze ko narinzi ikibazo yahuye naco imbere yuko bamuzana mwirerero tashobora kuba yaragize ihungabana mu mutwe nubwo umuntu wewe adashobora kumuganiriza ngamubaze ati mbega kubera ikomeze uko adashobora kubikwishura nubwo yari muri iyo myaka 6-7 cyaniha intuzenye igikorwa cyo kwama ndiko ndakinisha uwo mwana nkamuhamagara yitwa Jose Jose ingo dutambe Kacanje ahantu tugatamba turi babiri tugakoma amashi nkabona atanguye gutwenga buke mugana gutwenga ukabona mengo biramumara amazi ukabona umenga arahata yego kubera atamenyereye gutwenga harondera udukino tw'abana nyene tujya tubanezereza uno musi dukina na Jose ahubwo abandi bana bagashaka ngo nabo dukine bakambwira ngo nanje kubera je narifise intumbero je nkabona ko nkwiye gukina nkababwira ati banza mureke tubanze dukine na Jose yamenyera gwa rukino nkaca ndamuha uwundi mwana tikina n'uyu rero bijya twari ko turakina umwana mbona atanguye kunezerwa mbona atanguye kumenya gukina ahubwo ni nakaririmbo nkaririmba ati dutambe akakaririmba tukagatamba nkaca ndamubwira ati rero dutamba ari wewe uri kuraririmba basi haba ari uturirimba nzi ko abana bahajya bamenyereye nubwo atakaririmba ashobora kuba kazi mugakinumira mu nyuma nawe nkabona rero nawe ari karakaririmba tubure nawe urandirimbira nanje ntambe yego Jose agaca ndirimbira nanje nkaca ntamba nkaca mvuga tubure nanje ngomba ntambe ngomba ndirimbe nawe utambe nkaca ndirimba nawe agaca tamba biza buke nkaca mvuga ati rero ririmbira abandi bana nabo batambe tubujoza ni waririmba namwe mutambe Jose akaririmba nabo bagatamba bakankaca nabubwira tubure mu muririmbire nawe dutambire twera twamye dutambana nawe yaca tamba rero biza buke ubure n'umwana kerebutse narabonye yuko ari cyo byafashije gusumba aho twabona yuko umengo ni wo muco wiwe ni ko arakozwe ni karemwe
tikumbe bizoza tugiye kubona atakikozwe atagihindutse nca nkora uko rero ariko ubu ni umwana akerebutse mu bandi bana ku buryo nanjye ndabiraba bikanezera yego. Okay, murakoze cyane hama ngira ngo tugaruke ku muhinga mu by'inyifato mu majambo avunaguye umwana yashikiwe n'ikibazo cyo kubwirwa amajambo aseserezwa ibibazo abifise koko biboneka nk'uko bagenzi bacu bajeje kutumanyurira kubimaze gushika uwo mwana yofatwa gute yofashwa gute kugira ngo ashobore ngira ngo kurengana ivyo bihe bibashobora kubarimo. Ico kintu Francine avuze kirakomeye cyane iyo bayita mu Gifaransa psychothérapie de groupe. Kuvuga umwana iyo wabonye ahuye n'ibibazo mwe nivyo uramwegera. Nk'uyu urumva yuko ari ahantu hari abana bamwe ukamwegera ukamuganiriza mbere yuko mwegera nuko ubuzi neza intandaro y'ibibazo yagize niho uza kumenya aho uhera. Iyo umaze kumenya rero uramwegera ukagerageza kumwereka yuko abandi babanye ari bamwe bakwiye kuba mu buzima bumwe. Ariko turavuga nkaho hantu usanga basanzwe bakorera nico kimwe naho yo bari muhira wanashaka ukamwereka yuko ubuzima uko abuza atari ko buri akwiye guhinduka ugakoresha uburyo butandukanye kugira ngo nawe yiyumve. Kuko ari nk'igihe usanga nk'umwana mu muryango abona uko bafise na benshi basanga nk'abana mu muryango n'abana bane ugasanga harimo umwe afise ibibazo kanaka bivanye n'ibibazo yagiye arahura navyo. Umugabo iyo wamaze kumumenya neza ukabajana ahantu nimba ari bikorwa bakora bakabikora ku rugero rumwe, nimba ari ibyo baronse ukabibaronsa ku rugero rumwe nabakisanga mu bandi. Nibyo navyo birashobora gufasha. Mugabo iyo uzi umwana nyezina ikibazo yahuye naco uragerageza ku buryo bw'uko atamico canke yo kwerekana itandukanye naho tubaye. Navyo biraheza bigafasha mu kibano. Murakoze cyane kumbure ngira ngo dusozera n'ikiganiro twumvise yuko ibibazo bihari kandi n'ivyinshi bishobora gushikira abana babwiwe amajambo asesereza bashobora kuba babwiwe n'abavyeyi. Ni giki cyokorwa ku ruhande rw'abavyeyi mu ntumbero yo kwisubirako bakavavanura n'iyo mico atari myiza yo kwama babwira abana babo amajambo asesereza? Ikintu cyokorwa ku bavyeyi ngira ngo muragwiza ibiganiro mukora birashika kure. Bona nko bariko baradukurikirana ibica ku maradiyo ngira je nibaza ko kahise nkekeranya biragira ikintu bibunguye kuko izi mpanuro muri kumatanga canke ibiganiro bakuha ku yandi maradiyo ngira byofasha cyane bakabigwiza kugira ngo umuvyeyi ariko arumviza ico kiganiro agire ikintu akuyemwo kuko nk'ubu nk'izo mpanuro bariko baratanga hari abazumvise. Yego. Iyo asanzwe akora nko muri ayo makosa yo gusesereza imitima y'abana biwe canke abana reze nibaze yuko vyotera bigabanuka. Iyo nimvo imwe twoca kugira ngo mu kibano bihinduke. Hama ikindi naco mu ntwaro naho ntitwohibagira nabo nyine bugwiza ibiganiro mu kibano duhereye kuri bajya abantu babatware hariya hasi. Dufate nk'uko yashoboye kubona umwana ariko arahohoterwa. Guhohoterwa harimo guhohoterwa biri kwisha, guhohoterwa mu majambo arivyo twarimwo, hari guhohoterwa kuko babijya byo kwitwa niki. Mugabo uri umuvyeyi nawe umuvyeyi ngo asa n'uwundi niko bavuga. Bakaza batanga impanuro. Abatware bo hasi bakavuga ati oya ibi nawe urimwo nawe nusivyo kwegenda uku. Abariko bakinga kumvo zitandukanye. Ariko arakingira umwana, ariko arakingira no mu kibano kugira uwo mwana nabazo hakure neza. Murakoze cyane. Aha ni naho ikiganiro turiko turabashekiriza cuno munsi, ikiganiro ikoranye kigarukiye aho uno munsi turiko turabira hamwe ingaruka mbi zishobora gushikira umwana yabwiwe amajambo asesereza, yabwiwe mu kibano cyangwa yabwiwe n'abavyeyi biwe. Nico kogwa kugira ngo abavyeyi bashore
kuvavanura benayo majambo. Ikiganiro rero mukaba mwari mwagiteguriwe n'Isamirizi Mbonesha Kure Buntu, ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro, ariko kandi dukengurukire vyimva mutima batumire twabanye muri kino kiganiro. Hariho Ndayizeye Didier muhinga mu vy'inyifato. Didier, reka tubakengurukire kuba mwitavye buno butumire bw'uno munsi. Ego mwakoze cyane kudutumira, ego muheza yego cyane, mwakoze turabashimiye. Ariko kandi hari Bikorimana Seconde, umwigisha wo kwishure rya ETS Ibuye, namwe tubakengurukire kuba mwitavye buno butumire muri kino kiganiro. Ego murakoze cyane kandi tubashimira nuko mwatwiyumviriyeko. Ego twizigiye yuko n'ikindi gihe niyo mwadutuma ko tuzogamburuka. Umwami Imana bahezagire cyane. Murakoze cyane. Ariko kandi Francine Akineza ari na waserukira irerero ry'imfuvyi Musamara y'Imbabazi ku mutumba wabuye, namwe tubakengurukire kuba mwemeye kubana nacu muri kino kiganiro cy'uno munsi. Natwe turabashimiye kandi kuba mwatwiyumvira ko mukadutumira mu kino kiganiro, nani bahezagire. Nuko kino kiganiro kikaba cyari kiremeshejwe na jewe Willy Blonde Tuyisenge. Reka shimire abamfashije mu buhinga bw'ivyuma, ariko kandi vyimva mutima nkengurukire mwe mwese mariko muradukurikirana. Nuko tubasezere tubifuriza kubandanya mororanirwa mu vyanyu no mu banyu naho utaha.